Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Baramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro byacu bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubashimira ukuntu mudahengeshanya gukurikirana bino biganiro tubashikiriza buri munsi. Ni prote turakingiwe ngarutse muri kino kiganiro cariwe guhimbaza Imana no gutazira, aho muzi neza ko ntabandi cenye nariko kenshi tuba turi kumwe na runo rwaruka arudufasha muri ico gikorwa ndazikaho muri namwe bamuri ko murahezagirwa cane. Ariko kandi no musi ndabibutse ko inyuma ya kamera turi kumwe na Wizo B, urazi ko amazi miserikara bamasana ameze neza cyane. No musi runo rwaruka ekandabe sofone ni sawa amahoro bace witeguye yego cyane ramutsa baje kudukurikirana hanyuma tubandanye yego daramukije abama badukurikirana bose n'abaje uyu munsi mwese amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Hirya yawe hari umwigeme mwiza yambaye uturori twera, ajya yitwa nde niyivugire? Nitwa Eliane. Eliane. Afise izina rimwe wewe canke warabatijwe? Narabatijwe. Irindi zina ninde? Tuyishime. Tuyishime Eliane, nawe tuguha ikaze. Hirya yiwe kandi hari Solange, nawe sinzi ko yabatijwe? Narabatijwe. Irindi ninde? Ni Solange dukunda umukiza. Asante sana. Nawe tuguha ikaze muri kino kiganiro cacu. Tuza kuba turi kumwe na Beni, irindi aragivugira. Nanje ni Mugisha Beni. Asante sana, karibu sana. Hariya turi kumwe na Gilene, irindi nawe najivugire. Irashoboye Gilene. Asante sana. Fai. Ni sawa nawe? Babwira irindi je navuze rimwe. Nibizi faida. Nawe turaguha ikaze muri uyu mwanya wo guhimbaza kandi tuza kwa turi kumwe na Martin, irindi najivugire. Nitwa Naimana Martin. Naimana Martin. Nuko rero mwese turabaha ikaze kandi turabakiriye. Muce muduza ibiganza namwe muramutsa baje kudukurikirana. Shalom shalom. Naba tugiye kuba duteramanye rero no munsi ikiganiro cy'uno munsi mu buryo bwo guhimbaza tuza kuba turongowe na Beni. Reka ace afata kano kanya gakoreshe mu kutuyobora muri uyu mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Karibu. Hallelujah. 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 Aturemesa dukize nitwizeri jambo giwe ari hano Hallelujah.
sitokihama usiponipa tuzovuga iyo mirimo yawe myiza data we. Haleluya. Ahora tugushima tuvuge imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima tuzahora tugushima tuvuge imirimo yawe tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe
nuko shimwa himbazwa nta wundi mwama abereye gushimwa atari uwaducunguye akadupfira ku musaraba igorigota nino ndirimo duce dusozerera ko kino kiganiro cariwe guhimbaza no gutazirira dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro ariko kandi dushimire nano gwaruka rudutaramishije jewe nafashijwe nawe gute kaka nimero none katacu bakavuze ko vyagenze gute iriga baracaraha wahezagiwe rega kwikawusha akanimero ngaka nuko rero dushimire runo gwaruka twateramanye ariko kandi cyo tugira ko tubike abantu ro karyoshe ntigahora mwitama ariko kandi vuba turasubira kugaruka kugira ngo twongere guteramana namwe twese tuduze ibiganza tubike abantu tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa.
nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.